nanje ndabashimiye cyane shimira n'abari ko baradukurikirana uyu mwaka utararangira Imana ikure ikibazo buri muntu wese afise. Amen. Ko nanje ndavyakiriye. Amen. Asante sana. Nuko tubashimire inshuti namwe bakunze mariko marakurikirana kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Tarsis Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka tubaramutse amaro y'Imana kandi tuba ikaze mwebwe mwese mudengeshe nyakurikana ibiganiro byacu aha ni muri Tarsis Hope Ministry TV. Jewe ndabategura kino kiganiro nkakibashikiriza nitwa Prote turakingiwe nyita Mr Poro nta kibazo. Muri kino kiganiro rero murazi yuko muri zino studio tubashikiriza ibiganiro bitandukanye, indirimbo gutazira n'ibindi mumaze iminsi mubikurikirana. Ariko kandi nyuma yaho nitwibagiye ikiganiro cy'ijambo ry'Imana naco turaza tukakibashikiriza, ariko kandi dufashijwemo n'abatumira bagiye batandukanye. Mu kiganiro cy'uno munsi ronza kwandika kumwe n'umukozi w'Imana nkuko mwamaze kumubona. Umukozi w'Imana agiye ko tugaburira ijambo ry'Imana muri kano kanya. Bamwe mushobora kuba mumwibuka, abandi ugasanga ntimukimwibuka. Reka ankoreshe kano kajyo ndamwakire ndamuhe n'ikaze aramutse bariko baradukurikirana. Umukozi w'Imana kaze. Murakoze cyane. Ndaramukije bariko baradukurikirana nongera kuramutsa namwe bwe muduhaye ikaze. Asante sana. Murakoze. Abariko baradukurikirana bibutsa akazina. Izina ryanje banyita Aimable bifise iherezo. Aimable bifise iherezo niryo zina ryanje. Aimable bifise iherezo tugwikaze muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana uyu munsi. Murakoze. Ndizera neza yuko ivyo Imana yagushize ku mutima ugiye kubisangiza abaje gukurikirana kino kiganiro uyu munsi. Cyane gose. Asante sana. Eka tubareke muce mukoresha kano kajyo mu kugaburira ubwoko bw'Imana kaze. Murakoze cyane kuba ariko baradukurikirana n'abaduhaye ikaze. Iyi sana umunota reka aho uri hose nongere ndakuramutse cyane mu izina rya Yesu Kristo. Muko dutangura kumva Imana yarungikanye ijambo ridasanzwe, reka tumanze dusenge. Mana nziza, Mana ushobora byose, ndakweretse aka kanya n'isaha umuntu wese akadukurikirana hano kwino televiziyo. Ndasenze natura imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe bidasanzwe bigaragare. Nditeze ku kuboko kwawe ugiye gukorera buri muntu wese ariko aradukurikirana. Aka kanya n'isaha ndongeye guhamagara ubwiza bwawe Mana. Reka ukora ibidasanzwe ku muntu wese ariko aradukurikirana. Mana ndagwahe kaza bari uza kugaragara. Ndize tukivuga rino jambo rize kubohora ababoshwe, rize gutabara abananiwe. Kukijambo yarambira ngo abananiwe n'abaremerewe baze kuri wewe urabaruhura. None Mana aka kanya n'isaha turongeye kwizera guye kubana natwe. Umuntu wese aza kudukurikirana ndize kuza gutabara ubugingo bwiwe, ndize kuza kubohora ubugingo bwiwe. Muri aka kanya n'isaha reka ubasha kudukoresha Mana, nabari twebwe twikoresha abari wewe uza kwikorera. Mana ndasenge buri muntu wese aradukurikirana uze kumutabara, uze kumubohora, abaremerewe uze kubatabara, abananijwe n'ivyaha uze kubahindura. Rino jambo rize gukora ku muntu wese agomba dukurikirane. Mana urakoze bana natwe kandi tugire neza mu ijambo ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo. Amen. Hama nkuko nababwiye amazina yanjye nita Aimable bifise iherezo. Aimable hama nagomba nongere ndabaramukitse cyane. Hari ijambo mbazaniye kandi iri jambo mbazaniye ribi jambo ridasanzwe ku buzima bwawe, rize kubohora ubuzima bwawe. Nditeze ko hari ikintu gishasha ugiye kwakira uyu munsi. Uyu munsi ndizeye ko hariho ubundi bwiza budasanzwe ugiye gutemberana. Yaba waraboshwe n'ivyaha tuzaho gusengera iyo mwe mu y'ivyaha ikuvemwe mu izina rya Yesu. Yaba waraboshwe n'ingwara, iyo ngwara tuzaho gusengera iyo ngwara ikuvemwe mu izina rya Yesu. Yaba waroshwe n'ibibazo bitandukanye, ivyo bibazo tuzaza kubisengera bihere mu izina rya Yesu. Uyu munsi mbazaniye ijambo ridasanzwe
idasanzwe. Uyu munsi mbazaniye message idasanzwe. Message mbazaniye uyu munsi ni message ivuga ngo mu gihe wewe ugihema haba hari ivyizigiro y'ivyo uzogera ko mu izina rya Yesu. Praise the Lord. Mu gihe ugihema niryo jambo nzanye, niyo message nzanye. Mu gihe ugihema haba hakiri ivyizigiro y'ivyo ushaka kugerako. Praise the Lord. Sinzi ko uratahura ino message nkuzaniye uyu munsi. Nzanye message ivuga ngo mu gihe wewe ugihema, mu gihe wewe bakikubona ugihari, mu gihe wewe bakikubona ukigendagenda, mu gihe wewe ubonye uvyutse, wewe utarapfa, haba hakiri ivyizigiro y'ivyo ushaka kugerako mu izina rya Yesu. Alabosheka ya baba ridesekeyebo. Sinzi ki message yumva neza. Message nkuzaniye uyu munsi ni message ivuga ngo mu gihe ugihema, mu gihe wewe ugihari, mu gihe wewe ukiriho, haba hakiri ivyizigiro y'ivyo ugomba kuzogerako. Abantu benshi barahangayitse, abantu benshi bararusha, abantu benshi bariruka n'inosi, abantu benshi barananiwe, barihebuye, abandi usanga bariko baraja mwabira na biriya. Ariko message nkuzaniye ni message ivuga ngo mu gihe wewe ugihema haba hakiri ivyizigiro vyo kugera ku byo wowe wifuza kugerako. Praise the Lord. Mana we. Yesu we. Ndabona abantu benshi Imana igiye kubatabara. Ndabona abantu benshi Imana igiye kubibuka. My God. Ndabona abantu benshi hari ibintu byinshi Imana igiye kubakorera ku buzima bwabo. Abantu benshi baraza gukira, abantu benshi baraza gutabagwa, turaza kubohora abantu baboshwe mu izina rya Yesu. Turaza kugufata imwe mu mbitu zirukane mu izina rya Yesu. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo haracari ivyizigiro wewe ugihema. Wewe ugihema ndakuzana ijambo rivuga ngo uzotegereza gushika kubyo wateguye gushikako. Uzotegereza gushika aho wewe ugomba kugera mu izina rya Yesu. Mu gihe ugihema hari ivyizigiro by'ibyo wifuza kugerako. Haleluya. Urashaka kuzamura ikiganza cyangwa ukavuga amen aho uri. Ushaka kuba uri mu nzu cyangwa uri ku kazi, ushaka kuba uri aho uri hose. Aho uri hose, imba uri ngaha mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu, wewe aho uri hose urashaka kuvuga ngo amen, bino bintu birankorera. Bino birankorera. Mu gihe wewe ugihema hari ivyizigiro by'ibyo wifuza kuzogerako. Reka turabija mu Imana dusanga mu gitabo ca Yobu igice ca 42 ku murongo wa 10. Yobu 42 ku murongo wa 10. Yobu 42 ku murongo wa 10. Havuga ngo Imana ishumbusha Yobu ivyo yabuze. Praise the Lord. Uwo ni umutwe w'ijambo. Imana ishumbusha Yobu ivyo yabuze. Ku murongo wa 10 haravuga ngo Yobu agisengera abagenzi biwe uhoraho amukurako uburushwa bwiwe. Haleluya. Amushumbusha ibingana nibyo yarafise icuro kabiri. Mwumvirize neza. Ndasubira mu murongo. Yobu 42 ku murongo wa 10. Ku murongo wa 10 havuga ngo Yobu asengera abagenzi biwe uhoraho amushumbusha. Haleluya. Ndumva hari ikindi kirere kigiye gukora kamwe n'akakanya. Ndumva hari ubundi bwiza bugiye kugaragara muri akakanya. Hari ibintu niyumviriye, hari ibintu nibutse. Numva ndagiye mu kindi kirere kidasanzwe. Ndiko ndumva rino jambo rigiye gukorera buri muntu wese agiye ariko aradukurikirana. Buri muntu wese ariko aradukurikirana agiye kwakira message idasanzwe, agiye kubona ihinduka ku buzima bwiwe. Uyu mwaka hari gitangaza Imana igiye gukora ku buzima bwawe.
ushobora kuba warahombye, ushobora kuba hari ibintu byinshi wagomba kugira ko vyananiranye canke vyase, ariko message nzanye ku buzima bwawe ni ijambo rivuga ngo mu gihe ugihema haba hakiri ivyizigiro. My God, mu gihe wewe ugihema, mu gihe wewe ukiriho, ntazogira umuntu agusuzugura, ntazogira umuntu azokubwira ngo nacuzimarira, ntazogira umuntu azokubwira ngo nacuzogerako, ntazogira umuntu azokubwira ngo nacuzogerako. Ariko mu gihe ugihema, message nzanye IT prayer ndatuye mu izina rya Yesu, wewe hari cyari ivyizigiro. Nubwo ubona vyase, nubwo ubona usuzuguritse, nubwo ubona wewe warushe, nubwo ubona wewe wananiwe, nubwo ubona wewe vyananiranye, ariko nzanye message ivuga ngo hari cyari ivyizigiro. My God, hari cyari ivyizigiro ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe bugiye guhinduka kuko hari ijambo mwuzaniye ryerekana uwo bita Yobu. Yobu, murazi inkuru za Yobu. Yobu yarahuye n'ibigeragezo nkuko nawe wowe uri kurahura n'ibigeragezo. Ushobora kuba uri kuraranirwa, ushobora kuba uri kurageragezwa, ushobora kuba uri kwishure ry'Imana, ariko muzaniye message ivuga ngo hari cyari ivyizigiro mu gihe guhema. Mu gihe ugihema hari cyari ivyizigiro. My God, my God, my God, uyu munsi urakira nubwo bavuze kutazokira. Uyu munsi uratera imbere nubwo bavuze kutazotera imbere. Ayaya, bashaka baravuze abantu mugi Imana nayo ishaka kuba yaravuze. Harakana ngoma ngubwire gatoyi. Abantu barashaka kuba bavuze ariko hariho ubusumba abantu ari hejuru y'abantu. My God, abantu bashaka kuba baravuze ko atacizoshikako, ariko hariho umuntu asumba abo bantu yoba yaravuze ku buzima bwawe. My God, hejuru y'abavuze ko atacizimarira, hejuru y'abavuze ko atacizoshikako, hejuru y'abavuze ko atahuzogera, hariho uri hejuru y'abo bantu bavuze kuri wewe. Mana we, sinzi kuri kurankurikirana wakakanya ndize kuza kwakira message ku buzima bwawe. Hari abantu bashaka kuba baravuze ngo nacuzogerako, hari abantu bashaka kuba baravuze ngo nacuzokwimarira, hari abantu bashaka kuba baravuze ngo wewe uzopfuko nyene, hari abantu bashaka kuba baravuze ngo wewe ngo nuzokira, wewe ngo nuzotera imbere, ariko abo bavuze ko atahuzogera, hari uri hejuru y'abo bantu bavuze. My God, hariho uri hejuru. Sizi kunyumva mana we. Hari abavuze ko atahuzogera, ariko abo bavuze ko atahuzogera, hari uri hejuru y'abo bavuze ayo majambo. Rero tumise ijambo ridasanzwe rya Yobu. Yobu yarahuye n'ibigeragezo bidasanzwe. Shetani amutwara amatungo yiwe yose. Hallelujah. My God, amaze kumutwara amatungo yiwe yose, abana gushika nubwo agera ku rugezo bw'uko umugore wiwe amutuka agera kuri etape yuko umugore wiwe abwira Yobu ati wewe wewe hebutuka Imana, wewe upfe kuko we nacumaze. Hari abantu bagusugereje, hari abantu bagusugereje, hari ingwara igusugereje, hari ubukene bugusugereje, hari ibyaha bigusugereje, hari ibibazo bigusugereje, ariko message nzanye uyu munsi rivuga mu gihugu ihema hari cyari byizigiro kuva mu ivyo vyaha. Mu gihugu ihema hari cyari byizigiro yuko wewe ushobora kuva mu ivyo bigeragezo biriko birakugwanya. Ubu Yobu rero amaze gura nisho kigeragezo byagenze gute? Yobu ijambo ryatubwiye ngo Imana ikimushumbusha. Harakantu katoya nagoma mvuge ngaha hantu. Imana ikimushumbusha inyuma y'ivyakubayeko, inyuma y'ibyo mwahuye navyo, inyuma y'abakubabaje, inyuma y'abakuhombeje, inyuma hariho uhora hagomba gushumbushe. Mana we, uhoraho agomba dasubiyemwe mu izina rya Yesu. Uhoraho agomba gushumbushe. Ayitipra datuye mu izina rya Yesu. Uhoraho uyu munsi huherereye imburi ngamwe iki gihugu cyacu, imburi hanze y'igihugu, wewe uri kuradukurikirana kwino televiziyo, ndavuze ngo uhoraho aze kugushumbusha mu izina rya Yesu, aze kugushumbusha mu izina rya Yesu. Ushobora kuba ibyawe byose byarahombye, ibyawe byose bikwa byaragiye, Shetani yarabifashe byose arabyica kuko yarishe ibya Yobu. Shetani numbero yiwe afise inumbero yo kwica
iby'Imana yaduhezagije. Ashobora kuba yarisha abana bawe, ashobora kuba umugabo yaramwishe, ashobora kuba umugore wawe yaramwishe. Kumwisha niko ndavuga nukuhe. Ushobora kuba warabonye umwana wawe yarahindutse kwa shetani yamuteye. Ashobora kuba yaratewe umwana wawe yaratewe n'abadayimoni, umugabo wawe yaratewe n'abadayimoni, umugore wawe yaratewe n'abadayimoni, umuryango wawe yaratewe n'abadayimoni, inshuti zawe zatewe n'abadayimoni. Uko niko kwicwa n'abadayimoni cyangwa na shetani. Ariko uyu munsi ijambo nkuzaniye, barabohoka mu izina rya Yesu, baratabagwa mu izina rya Yesu, barabohoka mu izina rya Yesu, baratabagwa. Mu gihugu ihema hari cyari byizigiro y'ibyo ugomba kugera ko mu izina rya Yesu. Hanyuma ijambo nyene Yobu aravuga ngo ibyo bibazo bimaze kumushikira Yobu, my God, ndumva hari ikindi kirere kidasanzwe ndaza kuvugishwa ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe uraza guhinduka mu izina rya Yesu, ubuzima bwawe uraza kuba bushasha mu izina rya Yesu. Hari abantu bagiye kubona ruguru imburi mu gisagara babona ubuzima bwawe bwahindutse. Hari abari ruguru bagiye kukubona wewe uri ruguru, wewe baze kubona ubuzima bwawe bwahindutse. Hari aho ugeze kuri etape yumva wewe wo kwiyahura kubera ibyo uri kuracamo, ariko ndasenze mu izina rya Yesu Imana igutabare kugira ngo icyo kibazo cyo kwiyahura gihagarare. Hari ibintu bigusugereje, hari ibintu bikuruhije, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo abananiwe n'abaremerewe muza kuri Yesu. Gwera uyu munsi ndize kuza gutabagwa mu izina rya Yesu. Rero ijambo ryatubwiye ngo Yobu acarashumbushwa n'icuro zibiri nivyo yarafise. Akantu kamwe kubwenge nagoma ndabwinaka, akantu kamwe kubwenge nagoma ndabwinaka. Maze Yobu ikibazo Satani yagize Shetani yagize ikibazo cyo kuba yihenze. Bibiri tubwiye ngo ngikira mushumbusha. Akubwenge nagoma mbwinaka karaha rero. Mu gihe Shetani yoba yarazi ko Yobu azohava aronka ibisumbi byo yarafise ubwa mbere, Shetani ni ari kumugerageza. My God. Yobu kano kabanda gasubiramo. Yobu mu gihe Shetani yoba yarazi ko Imana izohava imuha Yobu ibiri hejuru y'ivyo yarafise. Umve, hari abantu bavuze amajambo mugani bazi wewe uwakuremye, nibazi wewe uwagusizeho, nibazi c'Imana yavuze ku buzima bwawe, nibazi c'Imana izokora ku buzima bwawe. Hejuru yuko hari abavuze, hariho Imana iri hejuru y'abo bantu bose bavuze amajambo mu izina rya Yesu. Rero Yobu acashumbushwa icuro zibiri nivyo yarafise. Uhoraho aje kuguha ibisumba ibyo wari ufise, uhoraho aje kugukorera ibisumba nivyo wari ufise. Gwera uyu munsi cyangwa iyi saha, uhoraho azamura ibyawe mu izina rya Yesu, uhoraho agukorere ibyo wewe utari witeze uyu munsi mu izina rya Yesu. Yobu uhoraho acamushumbusha icuro zibiri nivyo yarafise. Mana we. Hari umuntu yaririmbye ijambo hari umuntu yaririmbye indirimbo ivuga ngo ariko Mana we waraturengeye. Mana we. Iyi history ya Yobu irangejeje ahantu ndiko ndibaza kano kantu kadasanzwe. Kuki abantu benshi usanga twataye ibyizigiro kandi Imana igikora? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uko yari uyu munsi niko n'uyu munsi igihari. Uko yakora kiriya gihe nuko nino munsi igikora. Uko yariri niko n'uyu munsi ikiri. Rero nagomba mvuga ikintu kuri wewe ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe buhinduke mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe guhereye isaha n'umunota Imana ibuhindure mu izina rya Yesu. Ushobora kuba ugwaye uyu munsi wakire gukira mu izina rya Yesu. Ushobora kuba ushonje uyu munsi Imana iguhe ibitomuhaga mu izina rya Yesu. Ushobora kuba wewe urara hanze Imana iguhe ahurara mu izina rya Yesu. Ushobora kuba wewe ugwaye ingwara uyu munsi Imana igutabare igukize iyo ngwara
gutabara. Ushobora kuba wewe unanijwe n'ibibazo urimwo ucamwo. Uyu munsi Imana ivyo bibazo urimwo ibigukuremo mu izina rya Yesu. Magaze mu kwizera, magaze mu kwizera, magaze muri autorite y'ijuru. Gwera kakanya nisa Imana igushombushe, Imana igukuremo iyo situation urimo. Iyo situation urimo siyo kukwica, iyo situation urimo siyo kuguhonereza hariya mu kinogo. Abariko baraguhiga bakwice, abariko barakuroga mu izina rya Yesu. Uyu mwaka Imana igutabare. Uyu mwaka nurangire Imana itakwishuye. Uyu mwaka nurangire Imana itakwiyeretse. Uyu mwaka nurangire Imana itagutabaye. Uyu munsi ni isaha ndasengeye ikibazo urimo cyose. Uyu munsi ni isaha ndavuze wakira itsinzi ku buzima bwawe, wakira gutabarwa ku buzima bwawe, wakira inyishu my God, wakira inyishu mu izina rya Yesu. Mana we amarirurira urira none sibwo nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ibibazo ugwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ibyo uri kuracamwo ushaka kubaza ko ari kigeragezo, kumbe ibyo uri kuracamwo ni nahe ku bantu. Aka kantu usize ko wakumvise, ibyo uri kuracamwo wewe baza kari bigeragezo, kumbe ibyo uri kuracamwo ni nahe ku bantu. Umve ndakubwira ikintu kimwe, Imana ishobora gukora ibyo uri kurabona menga birababaje, mugabe Imana ifise ikigomba kwikorera mu bantu bayo. Uyu munsi ushaka kuri kuragenda n'amaguru ukabwira abantu ati je nagenda n'amaguru, ariko Imana yaramaye imodoka. Uyu munsi ushaka udafise na telefone ugasengera Imana mi telefone, ugasanga urabwiye abantu ati Imana yaramaye telefone. Uyu munsi ushaka uri ngaho uriko urararaguza mwibarabara wabuze ahantu urara no guhindara, ariko Imana ikagutabara ukabwira abariko bararara hanze ati narabonye Imana namwe izobiyereka. My God, narabonye Imana inabara nanje narabonye Imana inabara. Ushaka uyu munsi buzamara yo kuri inzu, uyu munsi uri kurabicamo bagusohora, ariko ejo ugahura n'abandi bantu babuze amahera yo kuri inzu, bagaca bakubwira ngo ugacuye ubabwira ngo narabonye Imana indihira inzu mu izina rya Yesu. Uyu munsi ushaka kuba waragiye kwa muganga byarase, ingwara baragutoye yarase gukira, bakubwiye kuzoja hariya, bakubwiye kuzoja iburayi, bakubwiye kuzoja mu bihugu bitandukanye kwivuza. Iyo ngwara yarase ukihebura, Imana ikagukiza, ukacutangura gushingira inaha bari mu bitaro, ukacutangura gushingira inaha abagwaye, ubabwira ngo narabonye Imana inyiza, narabonye Imana inabara, narabonye Imana ingwanirira, narabonye ukuboko kw'Imana none yaranabaye. Ibyo bibazo uri mu camwe mwene data, ushobora kwibaza kari ngorane, kumbe ari nahe. My God. Uyu munsi uratabagwa mu izina rya Yesu. Uyu munsi mana, uyu munsi ukuboko kw'Imana uraza kukubona mu izina rya Yesu. Uyu munsi uraza kubona kuhora hatandukanye n'abantu. Uyu munsi uraza kubona kama jambo bavuga abantu adahwanye n'ivy'Imana yo yigomba. Ndagomba ndakubwira ivy'imiro by'abana b'abantu bitandukanye n'ivy'Imana. Abantu bashaka kuduza Imana ikamanura, abantu baramanura Imana nayo ikaduza. Uyu munsi nuhagarare kuvyo bariko baravuga, ariko hanga amaso ijuru, uhanga amaso Imana. Uyu munsi Imana igiye kukwibuka. My God, uzohora uririmba ngo mana ni wewe wenyene, mana ni wewe wenyene. Urazima muzoma ngo ni wewe wenyene, nuko wituye bawonkere bawe, niko wituye abavyeyi bawe, niko wituye icuti imbere na telefone baca barakubloka, niko wituye abantu bari bazi ko bogutabaye muri iyo situation, muri ico kibazo urimwo wewe nyene. Babantu bacafata telefone zawe barazugara kitumuzo rimba ngo ni wewe wenyene, niko wabonye Imana iza kuzamura abantu bananiriwe. My God, Imana yiteze kugukorera iby'abantu bayo bananiwe. My God, Imana yiteguriye kugukura mu situation, mu ico kibazo, mu iyo ngorane. Imana yiteguye kugutabara. Abantu bananiriwe ni Imana ije kugutabarira, abantu bananiriwe ni Imana ije kugutabarira. My God, oh mana, izo ni imbaraga zawe. Hari umunsi uzogenda mwibarabara ugenda uraririmba
urazi impamvu zo ugenda baririmba nuko Imana izoba yakoze ibyo abantu bananiwe. Urazi impamvu uzogenda mwibarabara abantu bavuga ati ujya n'ubwishime nuko uzoba warose imuzu cyangwa warose akamodoka cyangwa warose undi buzima butandukanye nubwo wahoramo. Impamvu Imana izo bikoze ni kubera iki? Impamvu Imana izo bikoze ni kubera izo bishaka kwesha icyubahiro. Imana nidutabara kubera ibibazo turimo, Imana nidutabara kubera amarira turimo, ahubwo Imana idutabara kugira ngo yiheshe icyubahiro. Kakanu kumve neza, impamvu Imana igiye kugutabara si kubera ayo marira yawe, ariko Imana kubera igiye kugutabara ni kubera kugira ngo yiheshe icyubahiro. Imana ikora ikintu kugira ngo yoyo yiheshe icyubahiro. Praise the Lord. na 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 Yesu we, inzira zawe ni nyinshi cyane, abantu batagaragaye, wewe Yesu we, wewe nyene ugiye kwigaragaririra. Abantu bane yakagere, wewe nyene niwe ugiye kwigaragaririra. Mana we abantu batabaye cyane Imana ukabona menga yihojeje muri ako kanyo ushobora kwibaza ati ni yahabaye ahantu ni yahakoreye. Wowe nyene igiye kwigaragaririra, wowe nyene igiye kwikorera, wowe nyene Imana yawe igiye kwigaragaririra. Abantu batahabaye niho Imana igiye kuba. My God, abantu batabaye ushaka kuba waruhanze amaso abantu, ariko bantu baragutera kagere. Praise God. Ushobora kuba waruhanze amaso imiryango, ariko ya miryango urababwira ikibazo urimo nibavyumva, ariko ndagomba ngumenyesha no mu rushasha, abantu batabaye, abantu batageze, abantu batagukoreye ibyo ushaka, Imana iraje kugukorera ibyo abantu batagukoreye. Abantu batabaye, abantu batagukoreye, abantu batagutabaye, abantu bataguhaye ibyo wifuza, Imana iraje kugira ngo ibemeze kugira ngo babone ko Imana idahwanye nabo, ko Imana idahwanye nabo bantu. Urakoze Mana. Yobu rero acaronka acaronka ibiruti ibyo yarafise. Mu yandi majambo, ibyo yarafise nibyo byari by'agaciro, mugabo nabwo byari biruti bya kabiri Imana imushumbushije. Mu yandi majambo, ibyo yarose nibyo byari byiza gusumba ibyo yarafise ubwa mbere. Rero hari sede yawe ku buzima bwawe ya kabiri igiye kuza ku buzima bwawe, hari ibyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Ngomba sengera umuntu wese hari, umuntu wese hari mu izina rya Yesu. Ndatuye mu izina rya Yesu, ndavugishijwe ku buzima bwawe, ndatuye ku buzima bwawe, ndavuze ku buzima bwawe. Situation urimo cyangwa igiragezo urimo, icyo si cyo kukwica. Nakubwiye mu gihe ugihema ni wiganyire, nakubwiye mu gihe ugihema ni wihebure. Hari Imana ije gutabara ubuzima bwawe, famiye yawe igiye kugutangarira, ababanyi bawe bagiye kugutangarira, imiryango yawe igiye kugutangarira, igihugu cyawe igiye kugutangarira, kuko abari bakuzi bagiye kubona iyindi nyishu yaje ku buzima bwawe. Abari bakuzi kuri uwo hasi bagiye kubona waduze. Imbutagira akazi wakira akazi mu izina rya Yesu, imbutagira amahera wakira amahera mu izina rya Yesu, imbutagira ibyo ushaka ku buzima bwawe uvyakira ibyo byose mu izina rya Yesu. Ndasengeye Imana buri muntu wese twagiye mu masengesho mu izina rya Yesu, buri muntu wese ariko atukurikirana reka umutabare mu izina rya Yesu. Ndasengeye buri muntu wese ariko adukurikirana, ndasengeye buri muntu wese ariko aturorera, ndasengeye buri muntu wese imari muri bisi, imba ari muhira, imba ari ku kazi, umuntu wese ariko aturorera, imba ari mu bitaro, umuntu wese ariko aturorera, bivanye na situation arimo, bivanye n'ikigerageza ariko aragwana naco. Mutabare Mana, umuntu wese Mana ari hose, mutabare mu izina rya Yesu. Ubugwayo mukize, ubushonje umuhaze, ubuze icyapfu na ruguru, Mana umutabare. Mana ndasenge buri muntu wese yari karadukurikirana bivanye n'ikibazo arimo, Mana mutabare mu izina rya Yesu. Wewe Mana bivanye n'ikibazo arimo, mutabare mu izina rya Yesu. Ndizeye kubohotse, ndizeye kutabawe, ndizeye kubonye Imana. Uyu mwaka utarahera uzabona ikiganza cy'Imana, ikiganza cy'Imana giye kugaragara
Aimable Fiserezo murakoze cyane Imana ibahezagire amen amen mukozi w'Imana tubashimire ku nyigisho nziza mushikirije n'abari ko aradukurikirana zumvikana neza ko umuntu atarapfa atakwiye kwihebura kuko arashobora no gushumbushwa ivyo ashobora kuba yaratakaje cyane gose umuntu agihema abakiri ivyizigiro Mwindi yavuze ngo ba akiri umukandida w'iterambere. Yes. Sante sana. Ugihema imbudandaza byarase birashoboka bandanya. Imba wewe ugihema nubwo bari kora gusuzugura. Nubwo baravuga amajambo yese gatuzimarira. Mu gihe ugihema bwira ujya muntu akubwiye bijya. Ati mu gihe nyihema lindire cyo hariye ikizuka ku buzima bwanje. Amen. Amen. Nuko hari abantu ariko kandi bacitse ivyitsigiro biboneka yuko bashobora kwa bararindiriye igihe kirekire bakabona bati ibintu vyanje vyaratevye nakaye kajambo mwe babwira mu gusozera nibareme kuko Yesu aracakora Yesu aracahari kandi Yesu yiteguye kugira umuntu wese amwizeye. Amen. Ijambo no mubwira umuntu yacitse intege izere kuko uko yarejo n'uyu munsi niko kiri nokuri kandi ngo niko azokwama ibihe bidashira. Yes. Asante sana. Nuko mukozi w'Imana tubashimire kuba amwahevye vyinshi vyari kubafatira mukemera kuza kugira ngo mushobore kugaburira ubwoko bw'Imana ijambo ry'Imana. Turabashimiye cyane. Nanje ndabashimiye cyane. Shimira n'abari ko baradukurikirana. Uyu mwaka utararangira. Uyu mwaka utararangira. Imana ikure ikibazo buri muntu wese afise. Amen. Amen. Ngo nanje ndavyakiriye. Amen. Asante sana. Asante. Nuko tubashimire inshuti namwe bakunze muri kumarakurikirana kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana hano neho kirangiriye ariko ibindi biganiro racabandanya mukomeze kugumana natwe tukaba dushima mukozi w'Imana Bifiserezo Aimable yatugaburiye ijambo ry'Imana muri kano kanya. Rero turabashimiye mucimana yamudukurikirana mu bindi biganiro biracabandanya mwari kumwe na Jonyine Prote turakingiwe mwite Mr Paul kuri mikro ya mbere kuri mikro ya kabiri twaturi kumwe n'umutumire akaba nawe arangije abashimira ndizira kuri no jambo rikufashije cyukora igikorwa cyo kurisangiza abandi muri commentaire uvuga icagufashije muri no jambo hanyuma ushobore nawe kugira interano utanze muri rino jambo ry'Imana. Turabashimiye rero tuze dusure duhure mu kindi kiganiro kizokurikira naho butaha. Bye bye. Tarsis Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagara cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.